Ndabaramukije mwese nizera ko muguwe neza kandi muri amahoro. Ndasubiye kandi kubaha ikaze mu kiganiro intahe y'ukuri cyo kuruno munsi. Ni ikiganiro kidasanzwe aho mu kiganiro intahe y'ukuri twamatuyaga ijambo ry'Imana, kuko tuzi neza ko ubuzima umuntu abaho kuri nosi bivana n'urugezo atahura ku ijambo, atahura ku muco. Hari ibintu byinshi kwisi usanga umuntu ariko arabaho novuga ati bimugora, atari kubera ko vyategerezwa kumugora canke atari kubera ko Satani yamuteye, ariko kubera ko ubuzima bwiwe atamuco urimo. Yesu niyo yavuze ngo muzomenya ukuri, ngo ukuri nako kubaho kwidegemvya. Rero ukumenya ukuri kwinshi, ukumenya ijambo cane, niko hari uburere kanaka novuga ati bugenda burakigwa n'uwo muco, bigatuma ubuzima bwawe buva ku rugezo uru buja ku rundi rugezo. Ego ni ikiganiro ca mbere dukoze muri kuno kwezi kwa gatandatu, twongera kandi tubifuriza ukwezi kwiza, ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa ruhesha. Imana igira yihesha icubahiro mu buzima bw'umwe wese ariko arakurikirana kino kiganiro. Nkuko mu kwezi kwa gatanu kwaheze turiko turayaga ico bita agaciro k'imigenderanire, none munsi tugira tubandanye tuyaga ku kintu bita imigenderanire. Mu buheruka twako turayaga icari cyo novuga ati nibiki ibintu twokora kugira ngo imigenderanire ibe myiza, nibiki ibintu twokora kugira ngo dushobore kugumana imigenderanire, kuko twarabonye ko imigenderanire ni ikintu gikomeye cyane. Ubuzima umuntu ashobora kubaho kuri nosi arakeneye abantu. Ugiye kuraba n'Imana ikirema Adamu yavuze ngo reka tureme umuntu, ngo are tureme umuntu mu ishusho yacu. Yajeje kumurema Adamu amaze kubaho, Imana yavuze ngo ntibibereye ko umuntu aba wenyene, sibura ngo umuntu arakeneye umufasha. Hari ibintu kanaka ugiye gusoma mu Banyefeso igice cya 2 ku murongo wa 10, niho havuga ngo twibiremwe vy'Imana twaremewe muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa vyiza Imana yaremye, Imana yageze ngo tubigenderemwe. Sibura ngo umuntu wese imbere yo kwaba kuri nose hari ibintu novuga ati ibikorwa vyiza Imana yageze. Ariko rero bino bikorwa vyiza ugiye kuraba na Adamu, hari ibikorwa vyiza Imana yari yarageze kugira ngo abigenderemwe. Kimwe muri ivyo cyari ngo aganze, ase n'Imana aganze. Rero nubwo ivyo bikorwa vyari bihari, nubwo Imana yarise ko umugambi Adamu wo kuganza, ariko harageze hano ivuga ati oya, umuntu burya rero kugira ngo ibikorwa namuremeye bikunde, harakeneye imigenderanire, harakeneye hari ikintu kanaka gikenewe. Kimwe mu kintu ca mbere Imana yatangiye kubona nka besoin, novuga ati nk'ikintu Adamu yari akeneye yari imigenderanire. Hari umuntu, hari novuga ati hari icyo akeneye, ico naco yari umufasha. Rero hari abantu rero natwe kuri nosi ari novuga ati abafasha mu nzira zacu. Ntibisigura iminsi yose ko umufasha ategerezwa kuba n'umugore wawe, ariko hariho abantu none kugira twige tumenye twaronse abafasha babigisha, baradufashije kugira twige, baratwigisha turamenya. Rero Adamu novuga ati amaze kuronka umufasha, hari ibintu vyinshi yatangiye gukora atahora yishoboza, ko Imana yarabiravye no kugira ngo Adamu ashobore kuba parfait mu gikorwa ciwe arakeneye imigenderanire. Rero nawe mwene data urakeneye kugira imigenderanire myiza. Rero iyo umaze kuronka rero iyo migenderanire, hari abantu batazi kugumana imigenderanire. Usanga mu kwezi kwa mbere yari afise abagenzi babiri, ukwezi kwa gatatu afise abandi bagenzi babiri mugabo bashasha, atari babandi bavanye mu kwezi kwa mbere, kuko imigenderanire abantu bose baje imbere yiwe baguma bamuvako, ntamenye impamvu bamuvako. Rimwe na rimwe ugasanga ariko aravuga ngo abantu baranyanga, ngo ugasanga yamana imyidogo ngo abantu nibankunda, ngo nuje imbere yanje ngo cagenda. Ugasanga ku kazi ugiye gukora ntunamarayo iminsi n'ibiri, ntumara nta hantu ukora amezi abiri, bakakubaza kubera iki, ngo Satani aguma atera. Hari igihe rero hari ndemera neza ko hari ibitero biva ku mugwaniza, ariko si misi yose biba ari ibitero vy'umugwaniza, ko hari ibintu bimwe bimwe biva ku kuntu yuko umuco muri twebwe canke umuco muri uwo muntu utaraba mwinshi. Hari akarere kanaka kataragiramwo umuco, ataramenyamwo ukuri, bigatuma rero Satani yitiza ako karere kugira ngo ashobore kudurumbanya ubuzima bwiwe. Rero ubuheruka tweko turabona ibintu bimwe bimwe vyo dufasha kubaka ubucuti n'abantu, kubaka ubucuti, kugira ubucuti bwiza, kuko umuntu ari inzaza mu nzira yawe ntubuzi impamvu yaje. Ugiye kuraba muri Bibiliya iravuga ngo Aburahamu yabonye abantu barenganye ngo acarabakira. Muri abo bantu yakiri harimo abamarayika, ngo kandi muri abo bantu nibo baje bazanye inkuru y'umwana, inkuru irangiza ubugumba
yaramaranye imyaka. Uno munsi urashobora gusanga akazi wari umaze imyaka myinshi uri kurarondera hari umuntu kanaka mugira muhure muri nondwi, ariko none uzomenya gute ko ari we? Ndigiki kizomugwereka ko rimwe na rimwe rega ntibaza bakaka kubugiye aho mubonye cyo bwaje ahantu jya. Mbere hari nabo ushobora kuraba ukihendako mu kiganiro gikurikira, mu biganiro bikurikira tuzobona abo bantu. Hariho bamwe abantu dukeneye gusenga kugira ngo Imana ibazane mu nzira yacu. Mu kiganiro gikurikira tuzobiyagako, ariko muri kino kiganiro cyo turayaga ibintu wowe umenya ati mbega nimba mfise umuntu hariho abantu Imana yashize mu buzima bwacu buryo dukwiye kumbana nabo kugira ngo imigenderanire Imana yaduhaye nabo ntitosekare, kuko muri iyo migenderanire irashobora kuvamwo ikintu gikomeye. Uberuka twarabonye ikintu cya mbere, twabonye ko dukwiye kwirinda ishari, cyangwa esprit ya competition, kuguma duhiganwa nabo. Ikindi nacyo twabonye ko dukwiye kuba abantu gushimira abantu bivanye ni ikintu cyose bagukoreye, kugira umutima ushima. Ivyo twabibonye nk'imfunguruzo zibiri canke ibintu bishobora kugufasha kugumana ubucuti bwiza n'abantu. Uno munsi rero turaza kubandanya ikindi kintu gifasha novuga ati kugumana ubucuti canke kubaka ubucuti bukomeye, ni ikintu bita kugira imbabazi hamwe no kurenzako ukihanganira abantu. Kino ni ikintu gikomeye, kugira imbabazi, kugiranira imbabazi abantu. Burya nubwo Imana izokurungikira, urabona rimwe na rimwe tubavuga ngo Mana ndungikira abantu bafasha, abantu aba destiny helpers, kuko ugiye kuraba twabonye imbere mu Banyefeso igice ca 2 ku murongo w'10 bavuga ngo Imana yadushize kuri nose kugira ngo dukore ibikorwa vyiza vyose. Ivyo bikorwa vyiza vyose Imana yadushiriye kugira ngo tubirangure kuri nose. Hari abantu bazodufasha mu nzira, nkuko kuri Adamu Imana yavuze ati kugira rero Adamu ashobore kugaragaza ico namuremeye neza nakeneye umufasha. Hari abantu rero Imana izokuzanira kugira ngo babe abafasha bagushikane aho wategerezwa gushika. Rero aba bantu rero ntibazoza nk'abamarayika. Rimwe na rimwe arigiye twiyumvire ko ngo koya kwazobaza avuye ku Mana ngo azoza ari nk'umumarayika, azoza adatukana, azoza atavuga nabi. Hari igihe rero baza bakazara abantu bagoye badashobotse, ariko mu janzo ni umugambi w'Imana ko uwo muntu muhura, ugasanga uwo muntu nk'akarorero. Reka dufate nk'akarorero mu migambi wa Yesu, kimwe mu bintu Yesu yari yaje kugira ngo ashobore gushitsa kuri nose yari kubamba. Ugiye kuraba urukundo Petero yari amukunda, ugiye kuraba urukundo abigishwa bibe bari bamukunda, nta muntu numwe yari kumudandaza, ariko yarakeneye abantu nk'aba Yuda. Rero hari abantu bamwe novuga ati baza kugira jize bagusunikire aho wategerezwa gushika mu buryo bwiza canke bubi. Rero umuntu rero wese aje mu mugambi w'Imana ku buzima bwa simpaka ngo azoze aje muri forme y'intama, aje yitonda, aje atekereza, oya arashobora kuza mbere ari n'umuntu agoye. Rero umuntu rero ukamutakaza igihe cyawe kitaragera, cyawe wiyumvira nk'iyo Yesu yari kuca ashavurira Yuda akavuga ati Yuda we rero ndamaze kubona ingezo zawe ukuntu bimeze. Yesu yarabizi yuko Yuda hari ikintu kitagenda neza kuri Yuda, mugabo yarazi yuko Yuda ni wazotuma mbambwa, kandi kubambwa ça fait partie de ma destinée. Donc birafatanye nakazoza, kandi birafatanye nuvuga ati no gushikana cy'umwami yantumye nshikako. Hari abantu nuvuga ati mu buryo kwa kuntu kwabo umenga baragoye badashobotse, ariko bifatanye novuga ati bagusunikira bakuzana ahantu Imana, novuga ati bakuzana ahantu utahura icyo Imana yakugeneye mu buzima. Rero aba bantu rero muri ko murabana, ushobora wonasanga warambiwe, ugasanga wabatakaje utaranashika naho wategerezwa gushika. Hari n'abandi bantu atari kubera ko ari babi, ariko kubwo gusa muri kamere yabo barakara. Novuga ati hari nk'abantu bakara, novuga ati dufate yategerezwa kuba ari kara kwigisha ikintu kanaka, mugabo bivanye n'ukuntu ameze. Asanze dufate yaguhaye nka devoir ari nk'umuntu yakwitegerezwa kwigisha, ugasanga yaguhaye devoir ntiwayikoze, ashobora kugutuka, ugasanga séance ikurikira yose ntimuza kwiga, ahubwo aza kuyimara ariko arakubwira nabi. Ukaca vuga ati oya uwo muntu rero azarantuka ndabihevye ndigiriye, ukaca wigumura. Ariko siko byategerezwa kumera, kuko hari abantu baba bagoye mu buzima. Rero aha rero niyo uvuga ati hari imigenderanire imwe kugira ngo dushobore kuyibamo, dutegerezwa kudevelopa gukuza kano kamere ko gutanga imbabazi no kwihanganira abantu kurenzako. Umuntu kamenya ko vy'ukuri umuntu afise ingorane yiwe arakunda gutukana, aravuga nabi, mugabo
nubwo avuga nabi ndarenzako si nubwo ati nubwo umenga ntashobotse mugabo ndafise kumubabarira kuko hari abantu bamwe usanga baragoye bana mugabo nubwo bagoye kubana nubwo ati abo bazotumushika hano kanaka mu gice gikurikira tuzobona ubwoko bwabo ba rero abantu nk'abo kugira ngo ushobore kugadaringa nubwo ati kugumana imigenderanire nabo bigusaba gutanga imbabazi no kurenzako nubwo yakubwiye nabi ntibitume wigumura nubwo umenga ni donc nubwo ati kumubabarira kugeza ahantu nenga karero nimba ufise umugore nubwo ati umugore wawe umugore urashobora kuba warasenze ugasanga Imana yawe ati Imana ikakubwira ati ni umugore wawe yego waramaze kumushikana mu nzu nturi bumuti donc ico ucukora kugira iyo migenderanire hagati yawe n'umugore ibandanye canke hagati nubwo ati y'abavyeyi n'abana hari igihe wisanga papa wawe nubwo ati agoye kubana nubwo ati bigoye none hoca ugenza gute ico ucukora udevelopa nubwo ati ukuza ino kamere yo gutanga imbabazi muri wewe ukumva yuko nubwo ati kumenya ko kugira ngo imigenderanire mfitaniye n'umuntu kanaka ikure ntegerezwa kugera ahantu niga gutanga imbabazi no kurenzako saba abantu bose urumva abantu bose Imana izotuzanira ntibazoza araba marayika oya hari abantu bazoza bagoye hari abantu nubwo ati kubaka imigenderanire nabo vraiment birusha ariko nubwo bimeze uko kubera ko tuza agaciro k'imigenderanire tuza agaciro k'abantu dutegerezwa kumenya ko dutegerezwa kugira imbabazi no kurenzako rimwe n'imwe hari amakosa dukwiye kurenzako ari nk'umuntu usanga uno munsi kwa nubwo ati wamugiriye nabi ikintu kimwe gasanga imyaka yose ntashaka no kukuramutsa ntashaka kugirana oya rero ugasanga umuntu munahuye mwibarabara umuntu amaze amezi nta kazi afise ku muntu aza akazi iyo murangiye akazi niyo bahuye nta muramutsa kubera iki ngo umunsi umwe ngo yaranyimye ingia ziwe nshonje ngo hayi muri 2018 kugeza no muri 2025 uracavyibuka rero ugasanga rero umuntu agendana ishavu ryuko rero utagize nubwo ati kubabarira kuko iyo uri kurababarira abantu bituma nubwo ati ubakira ushobora kubana nabo ubuzima bwanyu bukagenda neza kino kubabarira abantu ndetse no kurenzako nubwo ati kurengera ikibi bagukoreye ukumva nyene wona bakira ko hariho nk'abantu ukeneye none niyo wasanga ku kazi kawe boss adashobotse nazo jwe bakazi cyangwa ngo ngurumva rero ngo biramusha ngo je ngo akazi kiwe ndagaye uzogenda hamukubita mu mezi 5 atakandi uraronka kandi Imana yari yaraguhaye akazi ico wasabwa ni kugenda ugatekereza ukamwihanganira nubwo umenga ntashobotse ukamwihanganira kimwe wowe ukarushiriza kuba umwizigirwa mu ruhande rwawe kino ni ikintu cya mbere icya kabiri no musi tugira tuyage ko cyo dufasha kubaka imigenderanire ni ikintu cyo kutavuga kugwanya kuvuga nabi hamwe kugwanya kuvuga nabi tuvuze kuvuga nabi harimo insaku kuvuga nabi abantu ugasanga umuntu nimba ushaka nubwo ati ugasanga umuntu nubwo ati avuga abantu nabi nimba ushaka kubaka imigenderanire myiza n'abantu iga kuvuga neza abantu iga kubavuga neza nimba udafise icyiza cyo kubavuga ko inumire wirenganye kuko ikibi cy'urusaku cyangwa kuvuga nabi abantu nuko no munsi ushobora kunyizera ukabimbwira je no munsi nanjye ndabaza okay ntabyumvise hama ejo nkahura n'umugenzi wanje X nkamubwira ati naka rumva bajyaje amafitani ingorane nizi naka bibwira naka bibwira naka iyo secret ashaka kuzunguruka ikisanga yagoye muri ya maso ya wa muntu iyumvire wavuze nabi patron wawe yuko adashobotse cyane nubwo ati nubwo ati uko ameze umuvuze nabi peut-être ko ntivyameze nabi ariko waramuvuze nabi nurusaku wamuvuza atumva kandi ntushaka yuko ivyo wamuvuze ko avyumva iyo cercle o muzingu kagenda urazunguruka kuburyo bimugarukako ico patron azokora ntazoza kukubwira ngo waramvuze nabi ahubwo ico kenshi baca bakora benshi aca yinumira hama maze kunuma akaca zara nubwo ati ukazubona umuntu yahora kuramutsa neza mwahora muyaga ukabona ntakikuramutsa ntakivugana na rero kacubona yuko byukuri kuvuga neza abantu ni ikintu cankenerwa nimba ukeneye kubaka imigenderanire myiza n'abantu kuvuga neza harimo kutishurana nabi
no kugwanya kuvuga nabi, hariho kutavuga nabi, kutavugana nabi n'abantu. Ugasanga umuntu araguciye ko mwibarabara ntiyakubonye, uci umusigira igitutsi ku buryo asigara na ciyumvira, ugasanga ni igitutsi kigenda kigahera kuri we, kuri se na sokuru na sokuruza wiwe, bigenda birakurikirana. Kandi uri umwana w'Imana, siko vyategerezwa kumera. Rero kwimenyereza kuvuga neza, guhezagira abantu. Umuntu akugiriye neza, menya ko utagerezwa kuvuga ati God bless you, Imana iguhezagire. Guhezagira abantu novuga ati bijo birafatanye no kwakunda kutavuga nabi, kuko hari nk'umuntu akantu kose umukoreye, igitotsi kiri ku muntu wa termake ataninda no kwiyumvira, aza kwiyumvira namubwiye nabi mu nyuma. Rero hariho abantu rero usanga bakunda kuvuga nabi, anibagira yuko ari n'imbere y'abantu kubera ko yamenyereye abwira nabi abagenzi biwe, ugasanga ari n'imbere y'umuntu akomeye yisanze yamubwiye nabi atabizi. Na niyo mpamvu nimba ushaka kubaka imigenderanire myiza n'abantu, iga kuvuga neza, kubwira neza abantu, kugira imigenderanire myiza n'abantu, wiga kuvuga neza, ukirinda urusaku. Ku kintu ikindi kintu naco cyo dufasha icya gatatu kuri no munsi turiko turiga ko tugira twige ko ni ikintu bita gusaba imbabazi no kurondera amahoro. Ugiye gusoma muri Zaburi igice cya 34 ku murongo wa 14 niyo bavuga ngo tandukana n'ibibi ngo ukore ivyiza, ngo rondera amahoro uyakurikire kugira ngo yashikire. Yesu ashimwe. Kino rero ni ikintu gikomeye. Kari twabonye ico bita gutanga imbabazi mu gihe umuntu ari we adashobotse, ari we navuga ati ingorane, ari we source y'ingorane. Twabibonye ko bisaba yuko bigusaba ko umusaba imbabazi. Rero iyo nawe vyashitse ugasanga ni uri mu makosa, nawe utobari uri mu makosa, rondera amahoro niko ijambo ry'Imana rivuga. Rondera amahoro uyakurikire mpaka uyashikiriye. Gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi no kurondera amahoro ni ikintu gikomeye cyane mu buzima nimba ushaka kubaka imigenderanire. Hari imigenderanire yasambutse kubera ko abantu babiri, umwe yanse gusaba imbabazi undi nawe yanga gusaba imbabazi undi. Ngo atansavye imbabazi je sino mubabari, undi nawe ngo atansavye imbabazi sino mubabarira. Ibi kenshi bikunda kubaho mu gihe abantu bama bibona umenga yuko ibintu barimo ari mukuri. Igihe cyose ntigera yibona yuko ari novuga ati ari umunyamakosa. Nimba ari umugabo cyangwa ashwanye n'umugore wiwe, yamabona yuko ari we ari mukuri, canke nimba ari umukoresha wawe canke umukozi wawe, novuga ati habaye ingorane wamubona umenga ni uri mukuri, ni wari mu makosa. Rero ibi bintu rero ko tusanga biriko birazana ingorane. Rero ikintu ca mbere Bibiliya yaratubwira ngo rondera amahoro. Kurondera amahoro ni ukugera ahantu wumva yuko usaba imbabazi, gukora ico kugwa cyose, kurondera ikintu cyo kugwa cyose kugira ngo ushobore kurondera amahoro n'uwo muntu. Kuko iyo utakaje mu imigenderanire myiza n'umuntu, ntibibaze ko hari abantu utakaje mu buzima udashobora kubaronka. Hari abantu utakaje mu buzima, novuga ati ugiye kureba muri Bibiliya nta namwe batwereka ngo Loti na Aburahamu barasuye kubana. Igihe Loti yatakaza Aburahamu byari biheze. Hari nta namwe batubwira ngo barasuye kubana, oya ntibasubiye kubana. Rero ucubona yuko hari abantu umutakaje nyene. Rero utegerezwa kumenya ko hari abantu utegerezwa kugumana mu buzima. Rero kugira ngo imigenderanire ishobotse, hari igihe abari wari mu makosa ariko iga gusaba imbabazi, kumbwira ati mbabarira ni ikintu umenga kiragoye kuri bamwe, bishobora kuba bishobora gusigura umenga ni ubunyantege nke, ariko kusaba imbabazi ntivyerekana kuri umunyantege nke, ariko vyerekana ati vy'ukuri ndasavye imbabazi, yerekana yuko uri novuga ati uno munsi uri kugaragaza wewe novuga ati mwiza gusumba uko warure ejo. Novuga ati uriko werekana version nziza gusumba iyo waruriko ejo. Wakoze ikosa, saba imbabazi. Nawe wari uri mu makosa kugira nimba ni wahura n'umuntu adasaba imbabazi, nawe utazisaba nani ndazozisaba imbabazi kugira ngo bishobore. Wewe waramubabaye yego, mugabo ntashaka kuvugana naye kuko we arindiriye ngo uzoze kumusaba imbabazi kugira ngo ubugenzi buzobandanye. Ko twarabonye ko abantu turabakeneye, nabo nkuko nabo nyene badukeneye. Rero kugira ngo ubugenzi bubandanye, nk'umwana w'Imana tegerezwa kuba akarorero, kugira ngo ati okay, hari ikibazo kanaka, kibazo cyabaye, wiga ukaba ati okay, ndasavye imbabazi. Kino ni kindi kintu cyo dufasha kubaka imigenderanire. Ego hama ikindi kintu naco cyo dufasha kubaka imigenderanire myiza n'abantu, ikintu bita kubaha.
no kwakirana neza. Kwakirana neza novuga ati akyanta uburyo uhura n'abantu. Umuntu kenshi hariho abantu novuga ati batakuramutsa kubera ko bazi dufata nk'akarero sinzi yuko urahura n'umuntu ubizi yuko asanzwe watukana na yambu yiwe urumva ko ari amahoro yuko muramutsa mugabo ati ndamuramutsa mbwire nabi ibintu nk'ibyo. Rero nimba ushaka kugira ubucuti n'abantu wiga novuga ati kwakirana neza. Nimba novuga ati abantu baje kugutemberera umenye uburyo bakira. Nimba abantu muhuriye mwibarabara abantu muhuye wakirana neza. Ikindi naco ugaragaza kuba ntupfu gutukutu uwari we wese ugasanga hari nk'umuntu atagira isoni mwikoraniro ry'abantu mwikoraniro ry'abantu akubwira ati untuse nanje ndagutuka utanyubashe nanje sinkuba. Hari abantu barenga 200 mu isoko umuntu araguciye ko petetre yuko yari imbere kuko hari abantu buryo ubuzima bw'abantu buragutse abantu baca muri byinshi. Urashaka nko guca mwibarabara ugasanga umuntu ariko arirenganira ariko yiyumvira uburyo yarayahomvye miliyoni 2 biraca muri mu mutwe umutsitaye ko akubwiye nabi agutaye ko urututsi nawe udashobora guterura ngo wiyumvishe. Rero abantu usanga rero nabana b'Imana mugabo agendana za principe ngo utanyubaje naje sindakuba aragututse kandi niwe yagutsitaye ko kubera ko yarengewe bivanye n'ingorane ariko aracamwe muri hagati mu isoko ngo nanje utanyubaze sindakuba nakaje umutukurundi. Rero aho hantu mutukiye hari abantu ntuzi abantu bari ngaho canke ntuzi n'ico uwo muntu ari ntuzi n'ico azocikejo. Rero uwo muntu ubwiye nabi novuga ati ejo ushobora guhurira nawe ahandi hantu canke abo bantu bari ngaho abo bantu bari muri iryo koraniro bakubonye ca wiyumvira muri abo bantu bumvise ukuntu uri kuratuka umuntu w'abandi nubwo ari we yari mu makosa kuko abantu rega barashobora kuba batabonye iyo vyahereye babonye gusa aho vyahereye ntibabonye aho vyatanguriye babonye gusa aho vyahereye nuko vyaheze ari uri kuramutuka uri kuramwambika ibara we kumbe uwo muntu juste yarafise umunsi mubi hati none umuntu rero uwo muntu yakubonye uri kuratukana mwibarabara ejo ugiye kumusaba akazi canke ejo uragarutse kuri tuyiwe hariyo faveur kana kushaka gukorera wibaza ngo yo kwizera vyoroshe yaba yiyumvira nimba ari kuguhereza nk'akazi ko kuba ko kwakira abantu kuri reception yaba ati ndagushireyo hamuzoso uzobatuke nkuko watutse wa muntu ni waza kuko peut-être yuko abantu bahora baza ngaho n'abaza baborewe. Rero ninari gushira ngawe akaza yaboro kamubwira nabi urumva biranagoye kumwesplika cyangwa kumusigurira ko wahindutse. Hajya abantu barakira cyane abantu iyo bakiriye amakuru yuko umuntu ari umunyavya biragoye kubasigurira ati burya yarahindutse naho babya yarahindutse bamafisa ngano ko gukekeranya ati burya yoba yarahindutse cyane ibintu nk'ivyo. Na niyo mpamvu dukwiye kumenya ko byukuri birakwiye ko tugira ikintu cyo kuba no kwakirana neza. Iyo umuntu muhuye nubwo utabumuzi akuramukije muramutse wati ntuzana ibintu ngo naho ndamuzi ngo ndamuramutse kubera ntuzi wariwe ntuzi ejo hazobari ntuzi aho muzohurira. Abarundi nibo bayamuze ngo imisozi nishaka guhura ariko ngo abantu barahura. Rero ikintu ca nyuma turangiriza ko kuri no munsi ni ikintu bita guterera mu migenderanire. Ntube wa muntu igihe cyose mu migenderanire yamari yakira umuntu araza kukuramutsa wewe ntiwigera uja kumuramutsa ni ngorane cyane. Umuntu arakwandikira message niwe misi yose yama gutangura wewe ntiwigera umutangura umunsi yareze uno munsi aracyabikora hazogera igihe arambirwa. Umuntu ashaka kurambirwa kubera ko yashizemwe effort kenshi. Igihe cyose kuri anniversaire ziwe araguha amakado araguposta ugasanga bimeze neza wewe kuri anniversaire yiwe unakwa kunavyibagira ntuzi na date ya anniversaire yiwe ariko kuri we anniversaire yiwe nubwo ati anniversaire yawe nubwo abimenya atevye ari arrange akabati nubwo nacerewe ndagize ikintu kanaka. Rero bumuntu acontribute aterera mu migenderanire nubu indorererezi nubwo ati umuntu arorera mu migenderanire oya ube umuntu aterera mu migenderanire. Nimba umuntu novuga ati ahora gusohokana mu gihe yaronse amafaranga na ubundi muntu hageze na uyaronse ntucuba umuntu yikumira kutwiwe utujye twose ntumwibuke oya. Rero nimba ushaka kubaka imigenderanire myiza abantu burya barakunda ikintu novuga ati kiri reciproque ndagukunda nawe kankunda. Niyo mpamvu bacha bitaho abantu ngo barakundana. Rero iyo umuntu agukunda wenyene agukunda we n'Imana ari Imana
umuririmbyi niyo yaririmbye ngo Imana ntiyari inkeneye mugabo somehow yaradukunze hama imaze kudukunda natwe turayikunda rero iyo Imana uno munsi abantu bazoja mu muriro kubera ko Imana yarabakunze irabakunda kandi gusa bazoja mu muriro kubera batahisemwe kuyikunda rero rimwe na rimwe nimba ushaka kubaka imigenderanire myiza n'abantu ni vyiza kuba umuntu akontribute umuntu ntiyamenya kwandikira imisi yose we ntumwandikire novuga ati ntame azi imisi yose kukuraba wewe ntuje kumuraba wibaza ko ego uno munsi arashobora kuba akivyakira birashobora gushika mu misi iza yisange nawe ne yafatiriwe nkuko wafatiriwe kandi ikindi naco nuko umuntu aguhereza umwanya suko aba afise ubikirenga gusumba uwo wewe ufise oya ahubwo nuko aba yashisemwe yaguhaye agaciro yuko aba yaguhaye agaciro agahitamo kukuyagisha niyo mpamvu binabaye ngombwa no kumushimira ukanabikora hama ndabashimiye cyane uno munsi ikiganiro cy'uno munsi cabaye kirekire ariko ni vyiza cyane turashima Imana uko vyagenze kose nashatse kugira ngo turangize kino kiganiro novuga ati ino theme mu kiganiro kimwe tutakoresheje ibiganiro bibiri kino kiganiro kikaba cyagufashije ndagusabe ugisangiza abandi mwarahetse agiwe